Yesu yamamarira atamarurira Yesu niyo nazimiye aranzimurura Yesu akambwira ijambo rihumuriza umutima bose banaye niwe tugumanira. Yes, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'umwanya muri ko murarabira ko ikiganiro naco sikini kiganiro gitoza kidasanzwe kitwa Talent Show. Uzoba kibashikiriza ni jewe Yves Mark Muganwa aka Sheri wabana aka Dr. Love. Ikiganiro muzoza muragikurikirana kuri televiziyo ya Buja News. Tukaba dufise umutumire adasanzwe, reka atwidondore. Yes, nitwa Gaël Tanda. Abazina bavye banyise ni Ndikumana Gaël. Tanda kisigura iki? Inkuba nivyo kuririmba birabihuri. Bon biramatanye ni gicapo ci wanje biramatanye nivyo niyumvamwo just nasase yuko basi ikintu cyose nzoza ndashikiriza abantu kizokira bashikira nk'inkuba kuko inkuba yikubise no uryamye aravyumva arakanguka kumva exactly. Thanks mukaba mumva ari inkuba itabyoroshye izoza kubashikiriza inkuba mu majambo y'Imana azoza batera mwishinge z'inkuba gusa ni kuvuga rero uririmbira Imana gusa nta kindi ukora mu buzima bwawe. Ndarimbira Imana sanze ufise talent nyinshi ndatamba ikirundi ndakina film ya izo ni Imana yamaye sanze nkoreramo cyane gose izo zose urazishoboye ego cyane gose ndabishoboye. Nka filime yo bimaze kumenyekana wakinyamwo ni yahe? Bon just kuri film sinobona uburyo nobereka exactly film amaze gukina mugabo hari ibikorwa kanaka biri inyuma ndibaza bizogenda biragaragara buke kuko ibikorwa nyavyo tutangwe kubikora muri uno mwaka. Jene nsanzwe ndakoze nk'umuhinyanyo zo kuririmba ariko no munsi numvise ufise n'izindi ngabire nyinshi sinari ndabikwiteze ko kabisa courage n'ivyo byose biraguhemba canke no kwiryohera gusa. Bon gisa nk'ikimpemba cyane ni ntambo z'ikirundi kuko iyo tugiye gutamba canke tukaronka marché kanaka iyo canke iyo tugiye kuririmba uvyerekeye akaranga hariho finance zinjira. Niyo mpamvu rero izo nizo mbona zinjira cyane mugabo ibindi ndabikora kugira ngo haboneke message abantu batahure ubuzima barimwo babeho mu buzima nyene babe bategezwa kubamo biciye mu ijambo ry'Imana. Rero izindi mpano zikoresha niko ndavuga ubutumwa bwiza iyo impano imwe niyo nkoresha gusa ndiko ndarondera isabune ndondera kaya kantu nyene mujene just abakeneye exactement adashobora gusaba umuvyeyi yego. Okay none kuvyerekeye kuririmba canke kutambikira ikirundi urashaka kubifatikanya byose bikakugendera neza? Ikintu nabonye mu buzima ni gushirayo organisation mu buzima bwawe canke gushirayo programme mu buzima bwawe nayo ubundi byose birakunda kuko suko babishoboye bose bayi bategezwa kubishobora ahubwo nuko nabone bashize mu mutwe ati iki kintu ashobora gukora mbega ndagikoze byo genda gute. Rero muri ivyo bintu ikifasha ni kubipanga kuri programme kugira ngo bigende neza byose nayo muri ntayipanze kuri programme nivyo nyorohera ndabifatanya n'akazi ka misi yose ndabifatanya n'ibindi bintu usanga bigoranye cyane mugabo cemenya exactement ngenda bipangira ama repetition byose ngasanga byagenze neza yego. Rero sanzwe ufise n'akandi kazi rero atari ivyerekeye gutamba n'ivy'ikirundi n'ibiki nagira kuririmba niko kazi kawe nyene niwo mwuvuga ati je nivyo nkora gusa nta n'ikindi ikindazi? Bon aho tuba twihenze cyane kuko bino bikorwa hari igihe usanga ari twinjiza cyane ari twe dusohora cyane kugira ngo bigendeke ndibaza uravye social media ziki gihe zirakeneye finance zirakeneye amahera kugira usore indirimbo urakeneye amahera kuja muri studio kugira usore video na amahera kuja muri studio kugira wambare neza utegezwa kuronka amafinance. Rero utarondeye occupation y'ubuzima ishobora kuguha ya mafinance bigoye cyane. Rero Imana yamezagiye ndafise akazi ndashima cyane niyo mpamvu rero bifasha cyane gose gukora mu mpano nyine. Onisa kuvyerekeye kuririmba je ndashaka kugira ngo ndabe yuko neza uzi kuririmba wereke abakunzi ba Buja News yuko uzi kuririmba mugabo
uno munsi umuntu uno mwanya turirimba indirimbo za muganda za guhanasije uza kuririmba kuraza kubinyemerera nta kibazo nataza ko ari Imana za kwiririmbirako bon turaza kubiraba canke wowe cyumuye biravana nyene sinzi ko noba ncumuye mugabo birafanasije tuvugirako ari sije y'ubuzima ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ni sawa cyane amahoro menshi. Yego. Okay, butangura uduhereze akapera kuvyerekeye indirimbo zawe. Now yasanze sanze sangije ku mbuga y'ibyaha nsanga nari nsanze sugereje impande zose isuri ni yasiba kusubira na mutima wanje wari usanze usugerejwe impande zose impore tarimwe morode zana umwami w'amahoro ahora hoza ubuhora rira nari ntesetse nari impangayitse nshakashakisha umunezero umuntu ucuramuritse nari kubugwande nari kuja kwande yataba Yesu aza kangumira iruhande nari kwangara nari kuzimira madaraza mfata ukuboko anyereka inzira. Yes. Hari akandi karimbo nkunda. Hitamwo Yesu hitamwo hitamwo Yesu hitamwo kandirimbire hitamwo Yesu hitamwo Yesu hitamwo Yesu hitamwo Yesu hitamwo Yesu hitamwo Yesu 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 yamamarira atamarurira Yesu niyo nazimiye aranzimurura Yesu akambwira ijambo rihumuriza umutima bose banaye niwe tugumanira Yesu niwanje naje nkabuwiwe Yesu yamaye kwitirirwa izina ryiwe Yesu morana nawe ngendana nawe anyegereye kuruta akagahuzu nambaye Yesu butunzi fise nifuza kubura Yesu aruta agaciro amahera Yesu gihome kirekire kinkingira nubwo noca mu muriro jewe niwonturira Yesu yashoboye kunkura mu mwijima Yesu yamaye amahoro mu mutima Yesu yambwiye ko atana kimwe azonyima niwe nizigiye kandi sinzomupfa inyuma Yesu. Thank you very much. Hari akandi kunda kuvuga ngo ra gaherezwa na ra sinzi ngene ukaririmba ariko ndazi kubishoboye cyane. Za ni ra ni za. Okay, twende. Ndaje ndugije ibiga nza kuko nta gundi nkwiye guhimba za uyo mwami n'umwami myi za yamaye gutahura inkuru nzi za kugira ngendere mu nzira nzi za aho kera nagendera mu myi za araza ambera umuki za naje damubera umwana myi za uhereye ubu no muri kazo za kugeza kuri rwa musazo za cagihe c'amarira n'akanyamune za oya namba ntabizo za kuko jewe nguwene za kandi nayiva guwene za ni umva ko ibintu byaryoshye cyane ngaho muri Buja News. Abakozi ba Buja News twagendewe n'umuhinyanyuzi azi kuririmba cyane muravyumva yuko ashoboye yuko talent ari yiwe mbega wowe ufise mu manager ga mutama cyane mu kuririmba gospel na manager mukeneye cyane gose tuba tumukeneye Yesu nabafasha none Yesu niwe manager mukuru cyane kuko ni watuma nyene duhura n'aba bantu nyene bagenda baradusapotinga kuko gikorwa c'Imana kirakeneye support y'abantu kanaka bagenda baragishigikira kugira ngo caguke aba bose bateye imbere nuko banosaba bafata mu maboko barabashikana kuri iryo terambere rero right now nta manager mfise mugabo nta muntu areka kwifuza manager kuko ari cyo nje ntashobora kwishoboza mugabo ndose manager arashobora kukinshoboza hari igihe usanga mbafise projet yagutse nkashaka gukorera kwa Agira cyangwa nkashaka gukora kwa Ele ubwo sanga ubushobozi ntabwo mfise rero manager ndamufise ndashobora kumuha iciyumviro ati numva iyi projet yo kurirwa kwa Ele nawe akavuga ati rero nimba ari kwa Ele reka shiremo finance nawe uza niyo mpano yawe kugira ngo igikorwa kigende neza urumva manager arakenewe rero right now na manager mfise ya kubakunzi ba Buja News ya tanda na manager afise gusara mukeneye Buja News igiye kurondera mu manager cyangwa kubera mu manager amen muri Buja News dufisama menshi niko kwimana asha nanye nditeguye urumva tugiye kuronka umuririmbyi akomeye cyane muri Buja News tutadufasha no kugirisha ibiganiro afite talent nyinshi cyane umugabo arashoboye n'umujene akiri muto cyane mbe hajya mu mashuri warahejeje canke yageje hehe canke ibintu by'ubuzima bwa misose bigeze hehe bon amashuri narahejeje secondaire narahejeje nimba atari banga wize biki
nize informatique de télécommunication. ntakira gufasha ngo ikuzanire ikintu kanaka ikuzanira agasabuni canke iki Bon ni gake tugerageje kuraba exactement hari igihe usanga kenshi umuntu ateko arakorera mu mpano Imana yamuhaye ugasanga ariko korera mu yindi mpano bivanye n'ico Imana ishaka imushakako. Rero informatique de communication nta kintu iranyinjiriza pour le moment, mugabo usanga ivyo ndiko nakora ubu biratandukanye cyane n'ivyo nize, kandi sinibaza ko ari ikosa kuko urashaka kwiga mugabo ntukorera muri iyo domaine wigiyemo. Gikuru gusa nuko uronka ico kora ukaronka occupation. Okay, reka tuje kuri yasije rero. Yego. Ndashaka umpanurire abajene bagenzi bawe kuko ndabona urashaka mu jene kiri muto cyane. Yes. Warahisemwe gukora akazi, warahisemwe kuririmba, warahisemwe n'izindi talent zose zishaka kukuzanira uburyo kanaka. Hariho n'abandi bicaye muhira. Kuri uno mwanya bo bafise ingabire. Urashaka kuba motiva mu gukompoza akanimbo gatoya ku buryo bashobora kuvuga ati ijya ndemo numvise yantumiye kugira ngo nzoshobore gukura amaboko mu muzo nanje nzoshobore gukora ikintu kanaka. Sinzi ko dutangura ku refre hama tugufashe utubwire tugufashe twonge hama tugufashije uco kwitamwo rap rero hagati aho gasije sinzi ko kagoye cyane. Bon karagoye mugabo si cyane mugabo I try eka ako guhimiriza abajene gukora mu ngabire yabo indirimbo tuyita ingabire tubaze tuyita ingabire tuze turitabira ingabire ngira nganiriza bumve ingabire wumvise zo ingabire ngira nganiriza bumve ingabire we mujene wicaye muhira ingabire yawe burya n'ingabire urashobora kuyikoresha mu kunguka, urashobora kuyikoresha mu kwiteza imbere, urashobora kuyikoresha mu kwagukirwa, urashobora guhaguruka ukayikorera, urashobora guhaguruka ukayisagiza, urashobora guhaguruka ukayikorera, urashobora guhaguruka ukiteza imbere, urashobora guhaguruka ikakuronsa amahera, urashobora guhaguruka ikakuronsa ico wambara, urashobora guhaguruka ikakuronsa ico ushaka. Ingabire urashobora kwagukirwa mu ngabire yawe, urashobora kwagukirwa mu byo ukora. Burya ingabire ni yakamaro, burya ingabire irashobora gukora. Ihagurutse ureke kwicara, ureke kuryama mu gitanda, uhaguruke utembere, maze utangure gukoresha ingabire. Yo bakozi babujana uzitwohora ngaho twohora tukoziragira iyo emission nizo ni emission zidasanzwe, ni emission igiye kuziraziraba misi yose igihe cyose tuzurayibona tuzutangwa kuzuraraba. Iyi emission yitwa Talent Show na mukamuyikirizwa na Yves Mike Mugano ekesheri w'abana Dr. Love Rukundiro buja w'abana umugenzi w'abana. Yes, twari ko turaraba twari tubashikiriza ikiganiro cha Talent Show, mukaba twari dufise umuririmbyi akaba ari afise talent yo gutamba no gukina filime mwavyumvise, akaba yitwa Gaetanda. Ni kubera ko idashaka kandi mazina yose bakwisa abavyeyi akaniko kavuga kakorohera cyane. Navuze kimatanye ni cyaye mishiye kiramutugako safi sana. Tubagira twashimire rero mwebwe mwese mwakomora kurikira Buja News, tukaba tuvuze ati ciao nimuze mutango no gusubira kuraba iyi emission ibaye ni Talent Show nakasaga. Peace.